nakubwiye akarorero nagize amahirwe yo gukorana na Kado Kavere kandi ndamushimira cyane iyo uriko atanga message muri filme abantu bashobora kuzakira gusumba mu muziki nshaka kubaza akabazo kamwe ushobora kubwirane kubawukebura ku ba journaliste batanga ikiganiro barinze ko guhabwa umuco na cyane ku bakinyi bakiri upcoming. Ubundi mu Burundi nifuza gukorana nawe, ndifuza gukorana n'umuntu bita Nsoro. Sinzi ko umaze kubona nk'ahantu usanga hari nk'akarorero, hari usanga bafise bagiye bifokasinga nko kurimba kumwe bivanye ni n'ukuntu baforomye umuryango, imimenyerano uko ubutumwa nsigiye abantu bakurikirana filime ndundi niko bodufata mu mugongo nkuko bashira imitahe mu muziki bagashira imitahe no mu mafilime. Yaganawe TV. Yeah, hello my people, it's me Alan again, Alan the one, Alan the first, it's me behind the camera, call me Alan the one. Yeah, Kajuga Tuje, Akozu Kuricha. I'm coming again kuri Yaganawe TV, simple voice, Akajuga Tuje Koju Kuri, CDJ nyene mwamaze kubibona. Premièrement, bazi ndabakire kuri Yaganawe TV, bakunzi ba Yaganawe TV, aho mereye impande zine zigizisi, abari mu buraro uko mu burengero mu bantu mbese no mu seruko ndabahaye ikaze ni karibu bwake namwiriwe bivanye n'amasaha ugezemo. Icyo mwamaze kubyumva ni jewe ni Alan the one kuri Yaganawe TV. Baze nkibutsa bakiri mushasha ugire subscribe kugira iki ibiganiro byacu batanye uzabona kibiraho like kugira iki ko turi kumwe nawe isaha seconda share kugira iki aho usangize abandi. First of all, reka mbanze nakire umutumire. Welcome mwamaze kubona ko nk'abandi DJ nyene kuri Yaganawe TV twaduse batumire. Mbanze ndamuha ikaze ni karibu abidondorondera baramutse bakora mukije Anje ndabaramukije bidondora kwa dukurikira ku mazina nitwa Jade Logic. Ego nk'abandi umukinnyi wa filime muri Joyful Image Company. Ndagwaye ikaze ni karibu. Murakoze cyane. Mwamaze kubyumva abakozi ba Yaganawe TV yuko dufise umukinnyi w'amareresi ari muri Joyful Image Company. Reka turazi tumubaze Joyful Image Company ni iki? Joyful ni ibyishimo, umunezero kwisi yose mu majambo make. Ni company usanzwe gukoreramo ibijyanye na filime. Ego. Imbere yuko tubanza kwisanzura cyangwa twinjire neza muri company, reka tubanze tugaruke tuyowe n'izina ubwawe. Amazina yawe y'ukuri, amazina wawe n'ababyeyi n'ayandi. Nitwa Egide Ndinzemenshi. Orinda gukoresha Egide. Ego ntacyo basigara ku izina ry'umuhanzi twamara kuvuganye tugasesangura ibyo usanzwe ukora. Egide kubera iki wahisemo filime na filime? Nahisemo filime kugira ngo nshobore n'imiburiburi impanuro nshobora gutanga zishobore gukwiragira henshi hashoboka. Kubera ko utandikishije mu bundi buryo kuririmba, kwandika ibitabo, kubera ko bijyanye na filime iyo uriko atanga message muri filime abantu bashobora kuzakira gusumba mu muziki n'ahandi. Dufate nko kwandika mu journal, dufate nka ibimenyesha makuru niko nashatse kuvuga. Muri filime yaranyaruka kubwirane kwakira impanuro gusumba ibyo byose wumva. Ibijyanye na filime watanguye cyane nabitanguye 2010 mugangenda nahora isata cya filime ari 2010 ariko sinabikomeje cyane kubera ko nagenda mpura n'intambamyi kanaka nshika intege nkabiheba. Ahandi hakaza abagenzi bakambwira ati
subira ku murimo nkasubiza gutyo mugabo haragezeho ndabihagarika maze kuza kubandanya ishure no mu gisagara rya universite candaronka umugenzi arantera intege cane hanyuma nshobora kugira nte kuzana n'umuvuduko udasanzwe. Ico gihe wabitanguye uri twumva ko utari ngaho mu gisagara cya Bujumbura? Nari mu Rumonge. Donc usanzwe ukomoka mu ntara ya Rumonge? Yego. Mu ntango yawe yo gukina filime kugeza aho wabanje kuyagarika n'ibihe byakugoye n'izihe ntambamyi wahuye nazo mw'ico gihe ca kera? Ni kuvuga intambamyi na mbere kubura management, kubura uburyo, hama ikindi naco kuba mufise abantu mukorana usanga bafise imico itandukanye, na cane cane iyo mico itandukanye ndashobora kuvuga muri company ntima mufise intumbero imwe, hariho bafise intumbero yo kwiryohera, abandi ugasanga bagomba kubigira nka business, nk'abatwebwe dushaka kubigira business. Yuko mushaka kubigira akazi. Umaze rero gushika i Bujumbura uravuze yuko ariho waciye kubandanya neza na neza ibijanye na filime. Niho wabitanguye nka mushasha, wabitanguranye ya niveau wari ufise kera canke uba wagize na formation nk'uko tubona abandi baja mu mashuri yigishije ya filime no mu Burundi? Kubitangura nabitanguye nka mushasha kuko naciye ngendangira formation aho muri Joyful Image Company kandi ndabashimire cane kuko nahamenyeye byinshi cane. Yego. Okay, muri Joyful Image Company niho waciye ugirira formation abariho naho nyene ubandaniriza. Reka rero twinjire mu bunyamwuga neza na neza cane. Mu gihugu cyacu cy'u Burundi cyangwa muri industry yacu mu Burundi, igisata ca filime canke c'amareresi nako kiratera imbere cane par rapport n'ibindi bisata. Ni wewe nk'umukinnyi wa filime biva kuki ubu ubona ari intambamyi ya mbere hariho ikintu bita kwikunda cane cane, mvuze ku kintu cyo kwikunda, guharanira umuntu wenyine nyazina ko yifuza ko ariwo yuba public akamenyekana. Ariko mfatiye ku bindi bihugu, mfatiye nk'igihugu cacu kibanyisha Tanzania, nk'abantu bari muri company imwe baba bashaka ko badugira ku rugero rumwe. Iyo ni intambamyi ya mbere. Hama intambamyi ya kabiri ni kuba tutabifata nk'umwuga, tukabifata nko kwiryohera. Ni intambamyi nini ituma ibi bintu byacu byo gukina filime ngaha mu Burundi bidatera imbere, tukabitwaramwo ama-success menshi. Umaze kuba wumva ati namenyekanye gatoya, nafasha agahiti gatoya, kasha ugomba kwitwara kutariko imbere y'abantu. Ni izo ntambamyi ubona muhura nazo muri n'uburyo buke canke support? Yeah. Turafise amazina mu Burundi imengara amaze kumenyekana cyane, tugiye turavuga usanga muri filime ndundi bagaruka cyane. Bamwe bamuna bazi n'u Rwanda bavuga amazina yabo, kubera iki ari butwa matubona misi yose cyangwa bavuzwe sinema Burundi ari butwa matubona cyangwa tukabona amazina yabo ariyo azibere cyane kubera iki? Novuga ko bobo barayifashe nk'umwuga. Ikintu maze kugifata nk'umwuga ugikora nk'umwuga, kuko ikintu ari umwuga c'est-à-dire ubuziye ko kikugaburira. Ntanga nk'akarorero uyu umukinnyikazi Kado Havel, ndamushimire cyane. Ni kuvuga kuba atazi nk'ibikorwa vyiwe, ashobora guhera dilendi gushika samedi ariko kazakora mu majambo make yabigize nk'umwuga. Kandi ndabatumire n'abafanzi kugenda kuri channel yacu ya Joyful Image Company barabe filime twakinanye na Kado Havel,
bayita Love in 3 Days. Love in 3 Days. uriko uravuga ko akora cyane akazi Kadola Vere donc film yamaze kugira akazi Kadola Vere umuziko iki canke uvuga iki Shinda muziko nakubwiye yuko kubijanye na filme abikora nk'umwuga abikora nk'akazi paraporo y'abandi babikora nk'amasikse kwiryohera like nkuko mu ntambamyi wavuze mugenda marahora nazo mu gisata ca cinema wavuze yuko habamo intambamyi z'uburyo cyane nk'umukinyi wa cinema canke nk'umukurikirana ibijanye na cinema wobuzi impamvu tugiye kuraba abanyamitahe badashira imitahe yabo mu gisata ca cinema impamvu ni imwe kugira ubwizigirwa nico kibituma kuko umaze kugira ubwizigirwa ukagira confiance n'umuntu ntashoboza utamushaka umutahe tugiye kuraba mu bitabo bihangano aba artiste abaririmbyi turabona amakampuni cyangwa amarebo aguma asinyisha amakontra abaririmbyi batandukanye kandi bagasubira basanzwe bakora umugumwe n'abakinnyi b'amasinema ariko tukaba tubona mu gisata cya sinema n'amakampani abasinyisha amakontra nta management nyinshi zigenda ziravuka nshasha zihari wewe n'umukinnyi wa filime baza ko navyo biva kuki kiragoye ariko nibaze ko ari igihe kitaragera igihe kigeze byose bigenda neza wewe nka wewe ubwiwawe wumva wokora iki canke ufise projet ugira iki azogiraho abanyamitahe nabo babona yuko n'abakinnyi ba filime nabo bakeneye gusupport ni kuvuga kucimbira ci wanje ntegeza gukora n'inguvu nyinshi nitanze kugira ngo ibyo mba ndiko ndakora byose ndabigaragaze hama babone ibikorwa abari byo byivugira hama nabo baheze banshigikire bivaye n'ibikorwa babona. Burundi Film Academy ivuga ko iki iterambere rya filme mu Burundi shano ushobora kuyivuga ko si kibi ni kuvuga ko irigisha ku bijanye na filme gutyo igatanga inyigisho igatanga ubumenyi gutyo urumva ko nabo nyine babyifatamo neza ariko amatwi adutsumira ngo turumva yuko umuntu yaciye muri Burundi Film Academy aba afise uko baramuhindura bakamugira uko bashaka kuba ariko twe twiteze yuko ari ahantu boronkera ubumenyi bakaza gusahiriza ubundi bumenyi bafise ariko dusanga bagenda bose bafise donc objectif bose n'umukinnyi wa filime ndabizi ndavuga amaje d'acteur cyangwa iki usanga bose bigira mu muntu arico urubizi gito cyane nashaka kugira ico muno bivugako ni kuvuga ko umaze kuba uri nk'akaroye mfatiye kuri management reka mfatire hagufi kuri J4 Image Company kugira ngo nshenda biconnecta ko nico kibazo icambere na mbere ahantu bigoreye hamaze kuba bakwigisha uba umaze kuba uri mu maboko yabo kugira ngo atahandi hantu ushobora kugenda batabizi kandi nta wundi muntu ashobora kugira ku directinga atari ujya muntu yakwigishije kiretse oya ntuje kure kibazo nabatije nashaka kwaza mu mikinire ingene bakina ingene bitwara bose bachaka gukina umuntu gukina kumwe umuntu umwe muri bose siko umuformate cyane ariyo cyo babigisha ko je sinaciye navyumva biko wewe n'umuntu usanzwe uturusha ibijyanye na filme haba jewe abari badukurikirana kuri Agana TV tugiye gukurikirana abantu baciye muri academy tuza gusanga umenga bafise imikinire imwe ntabyo wewe urabona twe nabyo tuzi cyane ni kuvuga sinzi ko umaze kubona nk'ahantu usanga hari nk'akarorero hari usanga bafise bagiye bifokasinga nko kurimba kumwe bivanye
n'ukuntu baforomye umuryango imimenyerano uko ico nashaka rero aha wakivuze wamaze kukidega tugaruke neza neza rero ku izina ryawe watubwiye ushobora kubisubiramo rero nama tugihoze Jide Logic bisigura iki Jide Jide ni nk'inzo mugabo ni mu rurimi rufobetse slang hanyuma ikintu kiri logique muca mucumba nyene kaba ari ikintu cyakibone Jide Logic wifuza kwibona mu myaka itatu imbere aho nifuza kwibona isi yose nzi cyane mu bikorwa ndiko ndakora mu gutanga impanuro sinagiye gukina filime kugira ngo ngira ama-success bambone ngo babone ngo amahiti canke kiniki bise objectif imwe yo gukwiragiza ubutumwa ubundi bwo umukinyi wa filime abameze nk'intumwa umukinyi wa filime abameze nk'intumwa rero dushaka kwamamaza ubwo butumwa kenshi hashoboka urumva ukeneye kwibona muri 5 utubuzwi uriko ukora ikiwe mu 5 tegekanya gukora ikiwe mu 5 imyiteguro irahari sinicaye ego ariko sibyo kuvugira kuri public imbere y'abantu umuntu iyo ariko arakora akazi agira abamorera abamodo biwe cyangwa ati jewe ndifuza gukorana nawe nibahe bastari bo mu Burundi bifuza gukorana nawe biba amafilme nakubwiye akarorero nagize amahirwe yo gukorana na Kado Javer kandi ndamushimira cyane kuko guhura nawe Kimbure yarantekereye impanuro kanaka hama ubundi mu Burundi nifuza gukorana nawe ndifuza gukorana n'umuntu bita Nsoro ngira bamuzi cyane ku izina rya Nsoro tubyizere ikimana izobikora Kamila Vine nanye duhuye nta kibazo na kimwe yavuga ati ko ndagerageza rega ko kurondera batwandira batuya sibyo no nakuri mu journalist reka ndagutuma reka ndanje message ndaza kushikana wavuze ko ufuza kwa na Soro Soro n'umukinyi wa filime usandazi maze kwifuza kukinana nawe uramaze kubona karatezi ibona depozi reka tuje kuri depozi nize manoma muri guravuga na depozi nize manoma na depozi nta munabura kandi nta munabura kubijanye no kunavyitwaramo ku vya filime je kubwiwanje kubwiwanje nta defo ndamubona ko nta muntu abanda se kubwiwanje sinzi yuko umaze kumva insiguro y'urukundo ni kujujuta ku bwenge urumva reka kubwemera ko butujuje banzushe twagiye mu mwuga twabwe mu by'urukundo twagiye muri emotion twagiye mu mwuga umunyamwuga uzi icucaro cyangwa ati je ndabona umuntu ariko aragira iki aba ariko arakora cyane muri societe uyu muntu yitwaye kuzohindura ikintu canke uyu muntu akoze zoteza imbere we n'abamwegereye canke naturaje wewe amadefo iyo ndamubona kidefo sinari kwifuza ko nokorana igikorwa nawe muri kazoza je ku ruhande rwanje birashika wewe umva je ko ndamukunda canke kubera nifuza gukorana nawe nawe ntumwanya canke wanse ko ava yumva yuko kwifuza ko yanaba bire wapi kwere logique message oha abakinyi ba filme ari barundi niye message noha abakinyi b'abarundi cambere nico bita perseverance kwihangana kuko ntavuka rimwe ngo yuzure ingobyi niko bayivuga kabiri naco ni gufata filime nk'umwuga ntituyifate nk'intuze nko kwiryohera buke uko ugenda urahura n'intuze na struggle kanaka birashika ugashika aho wipfuza cyangwa ugashika aho wipfuza ugasanga ushitse kuri indi etape mbere utaziga
nuko ubutumwa nabwo ugeneye abakurikirana filime Ndundi. Ubutumwa nsigiye abantu bakurikirana filime Ndundi niko bodufata mu mugongo nkuko bashira imitahe mu miziki bagashira imitahe no mu mafilime kugira natwe tubyifatemo neza ko birasaba uburyo budasanzwe. Kini naco bagakoresha internet cyane nko mu bindi bihugu kugira ngo bashishikare baca ku ma YouTube bagira amasabone bara amafilime yacu kugira ngo amaviews aduge ku bwinshi gutyo. Kera bakina filime babona umusimo wayo n'ambero akagimbere nyene ubu ubona kibana je kurande giwanje nukuri bamfata nabi bamfata basi abenshi baba bifuza yuko bo abagenzi gutyo bikaca mbere ibyo biri mu bintu bituma abantu b'abastar bashaguma kuzana ibintu byo kugara kikuba bibaye n'amahiti baba bamaze kugira ngo gushikako abantu bacha bifuza ko oya nivyo kunda kuko message ndazikura mu bono bwara ivuga ndayibika nta kibazo Imana akajambo bohereza ko kugira turangize ikiganiro n'umukinnyi wa filime nk'umuntu afise indoto ziwe ashaka gushikaye nk'umuntu ahura n'intambara nyinshi zitandukanye nakahe kuvuga tuti twebwe muri industry ya filime turabona ibibazo ariko jewe nk'ubwanjye kubibazo duhura birankomeza cye biranze kubaja nifuza kugira ngaho muri filime ikintu ca mbere kinde kuraca iyo nshoboye guhura n'umuntu anci intege ati ashobora kunci intege gute nk'akarorero nkabona umenga ntankurikirana cyane cyane bikunda kuva ku ba director sinzi ko mukunze kubibona ku bakinyi ku ma equipe y'imipira y'amaguru usanga nk'umukinyi kanaka mugabo kugira wishare ku ntebe niko udashoboye mugabo hariho aho bisharika ku ntebe bashoboye kandi biri mu bintu bibiri mu ntambamye ngaha mu gihugu gasanga hariho ka mwana wa mama gute none tuzotera imbere gute hakora ka mwana wa mama hari abashoboye mutifuza ko twashira imbere kugira ngo tuduke mu mashuri yisumbuye wiziki nize frank ama university wahejeje nahejeje wiziki informatique de gestion rero mate financier yuko nta birenze ndagira iketse sinaba nibeshe imbere ya kamera kandi mbwa birataburitse si byose si kuri byose wize kuri shuri Université de Clark kapisi imyeri canke Saint-Michel Saint-Michel mu buzima bwawe usanzwe ukunda gukora iki uri libre akifise ndandaza ibirato by'abademu iyo uri wenyene uri libre ariko udanaza ibirato cyangwa filime ukora iki dufate ndi nko muhira ndashobora gufata 30 minutes ndiko ndi medita cenye no bwanje ndiko ndi medita ndiyumvira para ndiyumvira bavuga kwirimbura wowe utuwanye usanzwe ukunda gufungura iki jewe omelette bakora sport ego ndakora iyi sport nta mukinyi wa film adakina sport ukunda gukora iyi sport ndakina marto n'amapompe iyo biravye ikirere cyane ndorogana iki kimwe nigaya cyo nigayako cyo nigayako kubera mfise ubuhanza kandi nkiri muto cyo gushima ko nasho
co nishima ko niko nkije amakondisiyo y'uburebure nk'ubu Imana iguhaye chance yo kubisaba ikintu kimwe kikabisaba ikihe ko mu bwenge bwinshi masaro ama antreta comme journaliste wambajije ibibazo byinshi ashaka kubaza akabazo kamwe ushobora kugira nego kubawokebura ku ba journaliste batanga ikiganiro barinze ko guhabwa umushoro na cyane ku bakinyi bakiri upcoming okay ikibazo cyiza cyane vraiment boss kandi ni ikibazo tukwiye kuraba si nk'abatwiki abamotage ibintu dukora biradekuraje cyane impanuro nka aba journaliste nkaje cyane abamotage ego twese turi mu rugamba twihaye ihangiro ryo guteza imbere impano z'abarundi bagenzi bacu zikava hasi zigashika hejuru zikava mu gihugu ibyari location tukagira international rero ba journaliste bagenzi banje mu kibohera amaboko imugongo abana bagise impano ziri bari kubarirondeza bakizamuka no kuri vraiment aho suko bakuraje suko promotinga ahubwo no kubabohera amaboko imugongo ko bakiko barirondeza babakiko nabo kugerageza gutera intambwe imwe kugira impano zabo zije ahabona ahubwo dukwiye kubashigikira cyane dukwiye kurondera cyane tukabaronderera amapromo tukabaronderera amasoko tukabaronderera donc kumenyekana ngiriki nabo impano ziko biraryoshe iyo ubonye umuntu washigikiye cyangwa umuntu wafashije agatera imbere kuko niyo kujya umwana umuvyeyi yari kwigisha umwana ndende ariko aramwigisha gutambuka araryoye yabonye umwana amuciye imbere yiruka n'abataramira butavuga ati uyu mwana aramwigisha gutambuka nibaza kwema abagenzi banje ba promoters ba journaliste bagenzi banje ikibazo abajije ni ikibazo c'inkoramutima kuri twebwe kandi vraiment ndibaza ndakwishyuye ko bimeze neza ego kandi kibazo ufite oya murakoze cyane murakoze reka ndagushimire Logique mwakoze cyane kuduteramisha no guteramisha abakunzi ba Gana TV usezera kubadukurikirana abakunzi ba Gana TV n'abakunzi bawe n'abakunzi ba company yawe bakunzi ba Yaga TV Yaga Nawe TV nimugire subscribe kuri Yaga Nawe TV mugire share comment kugira ngo ibikorwa muguma mubibona byinshi bya Yaga Nawe TV hama tukatumiye kuri channel yacu ya Joyful Image Company mugire sabone na like na comment kugira ngo mubone ibikorwa bya Joyful Image Company ni ibikorwa birimo impanuro nyinshi cyane kandi tubyifatamo neza murakoze cyane thank you so much bakunzi ba Yaga TV na tugiye mu twatanga ikiganiro nuko rero twivuga twibutse ko mushashe kuri subscribe ukaba nawo wari umaze kugira twakeneye comment cyane inyakura cyangwa tugerageze tumurondere aze ayage ndabibutse dukoresha Facebook gusa turafise na page dukoresha YouTube gusa turafise na page ya Facebook ya Gana TV aho mwasanga amalinki n'ibindi bigiye bitandukanye turafise na group ya WhatsApp chamo ibintu bigiye bitandukanye bya Gana TV akeneye kutubwira cyangwa kugira tutunganira zacu yawe twandikire tubandaye tuyaga arezi kuri gushira ciao hamwe na Yaga Nawe TV ubwenge ni wo mutima ubwenge ni wo